Ibikorwa vyo gutanga ivyo bikoresho mfashanyigisho bikaba vyari bihagarariwe na bamwe mu bakozi ba Enabel ku mashuri 3 yo mu ntara ya Kirundo ariyo Lycée Kanyinya ifise abanyeshuri 377, Lycée Kirundo ifise abanyeshuri 388 hamwe na Lycée de l'Intégrité de Vumbi ifise abanyeshuri 189. Kuri ayo mashuri yompi ibitabo vyatangwa bikaba vyatangwa hisunzwe ibitigiri by'abanyeshuri bahiga hamwe n'ibisata bihari ku buryo umunyeshuri wese aronka igitabo yisangije. Abaronse iyo ngabire bakaba bakengurukiye igisata c'ingoma y'Ububirigi kijejwe imigenderanire mpuzamakungu Enabel hamwe na leta y'u Burundi kuri ako kigoro kadasanzwe. Aishakiye Ange Vania yiga mu gisata c'ubuhinga kuri Lycée Kanyinya amenyesha ko ibitabo bari basanganwe uretse ko vyari bishaje bitari binakwiye, akabona ko iyo ngabire baronse izotuma borohererwa mu vyigwa. Turashimiye Enabel kuri ibitabo yaturonkeje kuko bigiye kudufasha muri byinshi, hari byinshi tutashobora kubona, ariko kuva iki gihe ibi bitabo tubironkeye bigiye gutwungura ubumenyi, ndetse ivyo ari ku bitabo bya kera hari zo tutabona, ariko ubu tugiye kuja turabona. Ibitabo vyari bikeya, basanga nk'abanyeshuri babiri bariko barasangira igitabo kimwe cyangwa ugasanga na babiri barakibuze, ariko ikindi naco basanga nk'ubu ibitabo byari bishaje, hari impapuro zimwe zimwe wasanga zitarimwe. Ekanayiteriteka Gold Jean Derick bigana avuga ko ubukene bw'ibitabo bari bafise burangiye, agasaba Enabel ko uburyo bundi bubonetse yofasha kunagura ishinguriro ry'ibitabo mu kurishiramwo ibitabo bigezweho. Ibitabo nk'ibi twari tubikeneye cyane kuko nk'ubonye arashobora gusanga turiko turiga mu ishure abanyeshure ugasanga ibitabo ntibikwiye neza, rero birashobora no gushika abanyeshure batanu bagasangira igitabo d'ailleurs. Rero urumva yuko ari ikibazo gikomeye cyane nk'umunyeshuri umwe ugasanga turiko turasoma nka text ntabonye ivyo ari vyo ntiyatahuye igisomwa. Rero turashimiye cyane ngaho kw'ishure turafise ikintu cyitwa bibliothèque, mugabo bibliothèque yacu irashaje mu by'ukuri, ni hamwe ushobora gusanga harimwo article yo muri 1600 n'ibindi birengako. Urumva yuko dufise ibitabo bishaje mu bisanzwe, rero natwe turashaka kuba à jour ayandi mashure, natwe turakeneye kumenya ibintu biriko biraba à travers les livres kuko ubumenyi bukenewe cyane no mu bijanye n'amashure. Umuyobozi wa Lycée Kanyinya arashima nawe nyene iyo ngabire, na cane ko umunyeshuri wese azokwisangiza igitabu, agasaba bene kuronswa iyo ngabire aribo banyeshuri kuzobibungabunga. Ibyo twabonye umunyeshuri umwe wese azoshobora kuronka igitabo gwiwe. Ibijanye n'akamaro bigiye kugirira ishuri n'abanyeshuri muri rusange nuko twari dusanzwe dufise ibitabo bishaje byari byaraheze kuko byari bimaze imyaka irenga ishika 8 byari byarashize. None rero novuga ko akarusha turonse kubera ko turonse ibitabo bikiri bishasha kandi vyinshi abanyeshuri bose bazokwigwa. Akamo kambere tugatera abanyeshuri kuko nibo bazobikoresha ku munsi ku munsi. None rero turabasaba yuko bazobibungabunga kuko ni ingabire idasanzwe. Nayimeje kuvuga ko ibitabo twari dufise ibitabo bishaje, none rero ko tugira ibako ryo kuronka ibitabo bishasha, ico tubazobasaba no kubibungabunga kugira ngo ntizosubire kononekara. Tubamenyeshe ko n'umuyobozi wa Lycée de l'Intégrité de Vumbi Joel Sahabo yakengurutse iyo ngabire, aho yasabye abo muri Enabel ku buryo bubakundiye bo kwagurira ubwo bufasha no kuyandi mashure, batibagiye no kuronsa ayo mashure ibikoresho mfashanyigisho by'abigisha kuko ngo bukene bwavyo bwibonekeza. Rero kuba twararose ibitabo ni ngabire nziza cyane twishimira, kandi uyu mutima wo gukora ibikorwa nk'ibi ntibise ibera kuri aya mashuri make tubona bariko barabikora koko amatwa dusumira tubiko birakorerwa ku mashuri make, ariko bishitse umugambi wo kwaguka no mu yandi mashuri begashikayo byo babyiza. Ariko kandi tugaca twongera ko twosaba abanyine bafatanya bikogwa kugira ngo bishobotse, kuko baduhaye ibitabo kaye siporo élève, ariko kandi n'ibitabo navyo guide de l'enseignant navyo twari tubikeneye kuko mwigisha nawe
iyo ariko arategura icigwa ciwe arakenera ibitabo aho ashobora gukura ibyo ashobora gutunganya. Rero bishobotse navyo bakabishika ko navyo biba byiza kuko ibihari twari dusanzwe dukoresha biriko birasaza, hari naho usanga hariho impapuro zimwe zatakaye ugasanga zaragiye ntizibonekana. Rero zimaze kugenda kugira ngo umwigisha ategure ikigo bica bimugora. Igihe byoshoboka ugasanga nico naco kirashizwe muri uyu mugambi, kuko twifuza ko nakare bavuze babiha izina ryiza indero kazoza. Iyo ndero nayo iza kuboneka ku muregwa ari uko mwigisha murezi nawe yabigizemo uruhara rukwiye. Naho ibyo bitabo navyo bibonetse byo bavyiza, no kuri turashima akakigoro kabonetse, tukavuga tuti Imana yo mwijuru ishishikare guhezagira abariko barakora ibikorwa.